Iyo tuvuze kwitandukanya wewe wumva iki? Usomye Zaburi ya 37 umurongo wa 27 haravuga ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza ubone kwamaho. Iyo tuvuze kwitandukanya nibisigura kuja ahantu ha wenyene ngo wigunge, ariko bisigura gutandukana n'ibikorwa bibi byose, canke gutandukana n'umuntu ashobora gutuma ukora canke uvuga canke wiyumvira ibintu bibi binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Igihe kimwe haje kuri Yesu umwigisha w'ivyanditswe, aramubaza ngo nokora iki kugira ngo nze ndagubugingo budashira. Yesu nawe aramubaza ngo usoma iki? Uzi igituma Yesu yamubajije ivyo? Ko yari umwigisha w'ivyanditswe, yategezwa kuba yarasomye ikintu cose cotuma aragubugingo budashira. Hanyuma wa mwigishwa w'ivyanditswe aramwishura ngo mukundishe uhoraho imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose, inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, mukunda ababanyi banyu nk'uko mwikunda. Yesu aramwishura ngo uvuze neza, genda ukore gutyo. Wa mwigishwa rero ashaka kwiyerekana ko agororotse, aca aramubaza ngo none umubanyi wanje ninde? Yesu rero acamucira umugani, aramubwira ngo habaye umuntu yaravuye Yerusalemu agiye Yeriko, agwa mu bambuzi baramukoba, baramukubita, bamusigasigaje gato kugira ngo ahwere. Hanyuma rero haba umuherezi arahaca muri iyo nzira, aramubona amucira uruhande arigira. Haza n'umulewi nawe nyene aramubona amucira uruhande arigira, ariko mu nyuma haca umusamariya, aramubona amutera akagongwe, aramwegera, apfuka inguma ziwe, amusomoza amavuta ya elayo na vino, hanyuma amuriza ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Hanyuma Yesu acarabaza uwo mwigisha ati none umubanyi w'uyu muntu yaguye mu maboko y'abambuzi n'uyuhe? Hanyuma aramwishura ngo n'uwo musamariya. Yesu acaramubwira ngo genda ukore gutyo niho uzoraga ubugingo budashira. Bene data, uyu muherezi n'uyu mulewi bagereranywa na twebwe twamenye Yesu, ariko none ubonye uri mu bibazo uramuca kukarengana nk'uyu muherezi n'uyu mulewi. Reka tube nk'uyu musamariya w'imbabazi, yakoze ibyiza nubwo yari umunyamahanga, ariko yakoze ibyiza. Burya umubanyi wawe n'umuntu wese akeneye ubufasha buva kuri wewe, kandi rero umaze gutandukana n'ibibi nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ikiba gisigaye ni ugukora ibyiza. Nuko rero wewe ariko uranyumviriza, tandukana n'ikibi cyose hanyuma ukora ibyiza, niho uzoshobora kuraga ubugingo budashira.